nkenguza amateka Ndayishimiye abamaze gufatwa akaboko mugabo kubera ko igihugu cy'u Burundi kitakibaho urumva haridegembya ni nka bimwe rega wumva ngo le lion roi de la forêt donc uno munsi Ndayishimiye ni nk'intare mw'ishamba ni nk'intare mw'ishamba igihugu cy'u Burundi ni nk'ishamba Ndayishimiye ari intare rero nibaza ko ico kibazo wakibajije aracyumvise alors nashaka kumbure kuvuga kandi eka nsubire ndagwe kaze nshuti mu myanya wacu ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese umviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV ndabwira ukuri akanya makuru akomeye cyane yeje kudushikira na makuru atebwa tujya tuze kugaruka ko kandi dutange ko umuco mu makuru ahejeje igihe kitari gitoyi ubwo none muri aka gatondo habonetse amakuru adahumuriza nyene tugira ngo tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido President Evariste Ndayishimiye ibaye mu nyuma z'uko rero ageze ico ashikiriza ku gihugu kibanye cy'u Rwanda ubwo nanone ico gihugu nyene naco nyene kitarashobora kwihanganira amajambo akomeye cyane ya President Evariste Ndayishimiye ahejeje igihe kitari gitoyi ashikirizwa ibaye mu nyuma z'uko rero hatanguye rero kumvikana ibijanye n'urwamo rw'amajambo hagati nanone y'ibihugu vyompi aho icuka cibi kubijanye n'intambara kiriko rero kirakwiragezwa irya nino kuwingangukana mu banyu mutandukanye aho nanone bimwe mumenyesha amakuru vyatanguye kwandika kubijanye rero nivyo biriko birashikira ngaha mu gihugu cacu Burundi aho bikekwa yuko President Evariste Ndayishimiye gushikungu rero iyo batamerewe neza na cane n'umukuru w'igisirikare cacu c'u Burundi General Prime Niyongabo abo bivugwa yuko rero hagati y'amatati ari hagati yiwe n'umukuru Kezigenza nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aheruka kwihakana ingabo ziwe gushika ubu rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira hakaba hatanguye kwibaza koko niba ingabo za RDF zoba zinjiye mu gihugu cacu c'u Burundi ese koko zoba zinjiye zinyuze hehe biravugwa yuko rero muri Tanganyika naho bigastomorwa n'abamenyesha makuru babahinga kandi rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira bamwe akavuga yuko zoba zinjiriye mu kibira ariko abandi bakemeza yuko zoba atari izo ngabo ahubwo nyene yoba ari umugwi kwaje ibigwanisho wari ditabara nkuko amasoko yacu avyemeza amakuru rero yo kwizegwa yo barayahe muze kunyemera dutange umuco kubira ariko birakwiragizwa nga mu gihugu cacu Burundi mu nyuma z'uko President Evariste Ndayishimiye yagirije igihugu kibanye c'u Rwanda ibijanye no ko nanone ngo boba ari abicanyi canke boba batanga inyigisho n'ibikorwa bitandukanye by'ubwicanyi ku mugwi Red Tabara wica inzoya abavyeyi n'abandi batandukanye nkuko vyibonekeje mu gitero cagabwe mu gatumba President Evariste Ndayishimiye wewe nyene akabitomora kandi agaragaza agashavu nubwo nanone rero ivyo vyose bitanezereje abandi bakuru ngaha mu gihugu cacu Burundi aho nyene bavuga yuko rero ivyo vyabaye rero hoba hari uruhara rukomeye cyane rwa leta ya Gitega go bari uruhe mu nyuma z'uko President Evariste Ndayishimiye yemeje neza yuko igihugu kibanye c'u Rwanda ico nyene co bakitese mu kiza cuko nanone ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi ari ibintu biteye ubwoba ahubwo nyene cikaca gifata ingingo ikomeye cyane yo guha indaro umugwi Red Tabara amakuru rero yo kwizegwa yo barayahe ibihugu vyompi rero mu nyuma z'uko bibonetse yuko vyahejeje gutana na cane mu mitwe bivanye nuko gushikungu rero President Evariste Ndayishimiye yaheruka kwibonekeza amajambo akomeye cyane yo kwifatira muganga ico gihugu c'u Rwanda gushikungu rero kikaba cyaratangaje yuko kitarashobora kwihanganira ibiba biriko biravugwa na cane yuko gihamye yuko bimwe muri ivyo vyose abari ububeshi ico gihugu rero kikabandanya kivuga yuko kitazobandanya kwihanganira uwo ari wo wese azobandanya kuvuga amajambo akomeye cyane atera ubwoba abanyagihugu aho nanone gushikungu rero muri aka gatondo no mwisaha zishikana none zine zo murango ariho nyene humvikanaga amajwi akomeye cyane ubwo nanone bivuga yuko rero President Evariste Ndayishimiye arashobora nanone guca nanone mu ishamba cimeza ry'inyungwe na cane mugenzi wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi agaca nanone ahegereye na cane mu karere ka Rubavu nkuko yabishikirije President Evariste Ndayishimiye rero gushikungu rero akaba ariko yibonekeza mu bikorwa bitandukanye na cane bishobora kumukwegera umucanwa nkuko nyene yaburiwe n'abasirikari batari bakeye aho nyene bamubuza kwerekana bimwe
bimwe bimwe bibazo bitandukanye na cane bivugwa yuko nyene bimwugarije Perezida Evariste Ndayishimiye rero akabasabwa n'abajenerali bakomakomeye abamufasha n'abajenama biwe bamubwira yuko akwiye nanone kwibonekeza bibazo bitandukanye vy'abene igihugu ahubwo intambara ariko arakwegera abene igihugu akazivamo bivanye mu nyuma z'uko rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikari amakuru avuga yuko bamwe mu basirikari bari baranungitswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo abo barafashe ingingo ikomeye cyane yo kuganuka nga mu gihugu cacu Burundi bafashe ingingo umwanya ku mwanya hashobora nanone gutangazwa ikintu gikomeye cyane aho nanone icoba n'igishika ari vyose yuko hoba hagiye kuba imigumuko ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi amateka rero akaba hejeje kwisubiramo nkuko bitangazwa n'abatari bakeyi n'amasoko yacu akaba yemeza yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye bamwe batanguye kumwihinduka amakuru rero dufise ava mu gisirikare yemeza yuko nubwo biruko nguko umutekano ukaba wongerejwe ngaha mu gihugu cacu Burundi kuri ubu ngubu rero abasirikare batari bakeyi ku munsi w'ejo rero hakaba haratanguye kurungikwa abasirikare mu ishamba cimeza ry'ikibira bakaba ariko barakikuza ico kibira cyose bikavugwa yuko rero bari kumwe n'imbonera kure z'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD bivugwa yuko rero urwo rwaruka ruriko nanone rurakizura mu kibira nkuko amasoko yacu avyemeza ariko igitangaje kurusha vyose hakaba harimo rero uduce tumwe na tumwe zitarikuriwe kuba nyende zokinjiramo utwo duce rero bikaba bivugwa yuko rero twoba turongowe n'abagwanyi ba Red Tabara binjiye mu ishamba muri aka gatondo n'abandi bahoramwo nkuko amasoko yacu avyemeza bibaye mu nyuma z'uko rero Perezida Evariste Ndayishimiye wewe gucikungu rero adatewe ubwoba n'ibiriko birakogwa bivanye nuko wewe yahejeje gushafura nkuko abimenyesha Perezida Evariste Ndayishimiye umwanya ku mwanya rero ibintu bishobora gukomera cyane na cyane yuko umucanwa woba ugiye gutangura gusukwa ku gihugu cacu c'u Burundi hari amakuru rero aciye umutima abatari bakeyi yemeza yuko hoba hari abasirikare gushikungu rero hataramenyekana bitigire vyabo bivuga yuko rero abo basirikare boba binjiye guhungabanya umutekano w'igihugu cacu abo basirikare rero abikekwa boba ari bande munyemere rero tuze gutanga umuco kuri ayo makuru nandi ariko arakwiragizwa nga mu gihugu cacu Burundi aho nyene tugira ngo dutange umuco kubiriko biravugwa ngaha n'ibindi biriko birakwiragizwa irya nino bibaye mu nyuma z'uko rero gushikungu rero ingabo z'u Rwanda RDF zejeje kwitegura intambara mu nyuma z'uko nyene hari ikete rikomeye cyane rungishiwe umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye turiko turagira amatoza ku vyo birimwo muri iryo kete kugira ngo nanone dutange umuco kandi duhe abanyagihugu ibijanye n'amakuru bategerezwa kumviriza bamwaragiye munyegezwa kandi dutambutsa kuri Burundi News TV ntimuje kuri rero reka tubanze dutangurire kuri aya majambo akomeye cyane bamwe bamenyesha amakuru bo ngaha n'abandi batandukanye aho batangura bavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye akwiye gupfungwa bivanye nuko ariko arashira abarundi mu ntambara badatahura mu nyuma turibuze kugaruka dutanga umuco kuri aya makuru nandi aho nyene turibuze kumviriza Perezida Evariste Ndayishimiye wewe rero ntuje kure umviriza aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV turaza kubandanya dutanga umuco kuri ibi vyose biriko biravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mbahaye kaze rero muvyumvirize mu nyuma turaza kugaruka dutanga umuco kuri ayo makuru nandi ariko arakwiragizwa bisibiri atariye mukamuha igitumbura ngo agabure na mpenzi bon akora ariko gahemo nagomba kubwira uwishu bon Gihuri yavuze vy'umusirikare yabeshe mwidondoro wiwe nibaza ko benshi bagico ivuga ko sinosu yakubite bako kumbure n'uburenganzira bwiwe ufatiwe ku rubuga utazi ivyo urimwo nibaza ko ariko avuga ati jereka nkingira umuryango wanje arashobora kubesha je vraiment ico ntaco no bitebako ariko hari ababivuze alors Charles Nzeyimana yavuze nivyo ati bibaza yuko bagiye guhonya imigiri hariya yafashe ibigwanisho ati ntavyo bazoshobora ahubwo bazovayo iyo migwi yakomeye birashoboka alors hariho umuntu yabajije nibaza ko sinzwe ari bon fils no ni Charles Nzeyimana yene yaciye abaza ati biravugwa amahera atangwa nk'ubu nkayo yahawe Ndayishimiye ati mwibaza ko hari ingaruka zishobora kumubako kuri ayo mafaranga yahawe n'igihugu ca Kongo mugabo atinjira mu gisirikare bame mu kigega ca leta kandi n'abasirikare batariko barayahabwa je novuga nti mu bisanzwe yaba igihugu c'u Burundi gifite inzego yaba hari urwego rw'ubutungane urwego rw'inama nshingamateka nkenguza amateka
Ndayishimiye bamaze gufatwa akaboko. Mugabo kubera ko igihugu cy'u Burundi kitakibaho, urumva haridegembya. Ni nka bimwe rega wumva ngo le lion roi de la forêt. Donc uno munsi Ndayishimiye ni nk'intare mw'ishamba, ni nk'intare mw'ishamba. Igihugu cy'u Burundi ni nk'ishamba, Ndayishimiye ari intare. Rero nibaza ko ico kibazo wakibajije aracyumvise. Alors nashaka kumbure kuvuga kandi kantu igisoda. Nagenda babwire yuko amakuru mfise kumbure nshobora kubeshuzwa n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare, le lieutenant général P.Ndayishimiye. Nagenda babwire ko mfise amakuru yuko ibi bintu vy'ingabo ziriko zirungikwa muri Kongo ntabwo agishwe inama na gato, ntazi y'intonde ziriko zirakorerwa, nta ngingo nimwe afata. Mwarabibonye noneho n'imbere yaho gato ejo bundi umushikiranganje wo kwivuna abansi w'umusivile murazi ko yahora mu ari wibura amatari w'intara ya Kirundo, yarabaye mu mbonera kure. Uno munsi ni warongoye ubushikiranganje bw'ivuna abansi. Ejo bundi mwarabonye ko yasinye kugwandiko mu kibanza c'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare. Ivyo rero vyerekana yuko kumbure P.Ndayishimiye Lieutenant General atakimaze mu gisirikare. Ivyo vyose rero ni ibintu biza bikwereka ingene ivyo bintu bikomeye, ingene igisirikare cyacu kiriko kirapfa, carahonye, carapfuye. Sinzi uno munsi ingene no gufata. Bambabarire vraiment n'abantu nubaha, je ndubaha inzego, ariko iyo igisirikare cyacu kiriko kirafatwa gutya ntitwoba tukicita igisirikare. Iyo ingingo zifatirwa mu gifuri, umukuru w'ibiro vya gisirikare ntabazwe, ntagishwe inama ku bintu biriko birakorwa ku gisirikare cyacu nk'uko, ni ukuvuga yuko ntikicitwa igisirikare. Ego abasavye ijambo mwihangane gato mbaze utubazo tubiri tundi mutwo nateguye ce ndabaha akanya namwe. Naho hari abasirikare b'u Burundi bafashwe no muhari M23, bamwe muri bo bakanerekanwa. Igisirikare cy'u Burundi mu itangazo ryo kuwa 9 za kuno kwezi kwa Munyonyo ntitemera ko abasirikare b'u Burundi bagwanye n'umuhari M23. Colonel Floribert Biyereke, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, yamenyesheje ahubwo ko uwo muhari M23 umaze iminsi usotora inteko z'u Burundi kandi ko batazobandanya bavyihanganira. Iryo tangazo mu muhari M23 bafata ko leta y'u Burundi isa niyamenyesheje icese ko igiye guhangana nabo. Ubuhinga bw'ivyuma badushizemo amasanamu ya Major Uwiringoma. Aba basoda b'u Burundi baronse imyambaro y'igisirikare ca Kongo, bagaherwa inkoho muri Kongo, kandi ivyo bico nakengurutse nuko bivuze bakimenyekanisha bakidondora. Ariko aho nagiriye akabazo ni ku muntu umwe yitwa Caporal Chef Thierry Niyongabo, avuga ko yavutse mu 1970, akaba yinjiye igisirikare cy'u Burundi mu 1999. No kuvuga uyu munsi duharuye neza afite imyaka 53, akaba amaze imyaka 24 mu gisoda cy'u Burundi. Nagomba kubaza ababizi neza, abantu bo mu magrade ashika kuri Caporal Chef, murazi neza ni magrade yo hasi cyane, none baja mu karuhuko k'izabukuru bafite imyaka ingahe? Hajya kweri hari umusoda afise imyaka 53 mu Caporal Chef akirungikwa kwana hanze? Nari makega nari murakoze. Urakoze cyane. Leopold Sharangabo. Murakoze cyane. Je nanje ikibazo casa nico ca gihura je kubaza, nongera ko n'indi ntererano gatoya. Biravugwa ko bari abasirikare bafatiwe muri Kongo bashobora kuba barabesha amazina n'amatrikire yabo. Akaroro nako batanze ka Caporal Chef Niyongabo Thierry ko ashobora kuba yitwa Adjudant Chef Ndikumasabo, akaba ari umukarantiye. Tukibaza rero nkabaza Bobo Rugurika kumbura zobereye cyane muri aya makuru, mbega abasirikare bariko rabesha amazina uyu munsi, bariko rabesha ko amazina bakabesha na matrikire, ubwo leta y'Uburundi ishobora kuzobyururira akavuga ati
twebwe mu gisirikare wacu nta caporal chef niyo ngabo ahari, iyo matrikire ntibaho. Hama kumbure mbega kumbure no kubaza wiriyo yaba yabonetse, ariko mbega nta ngaruka mbi kuri abo basoda ariko barabesha bamaze gufatwa bagatangura kubesha imyirondoro yabo, nta ngaruka kuri bo mubona ishobora kubaho mu gihe bariko barabesha. Hanyuma ikintu kongera ko nk'intererano nk'uko bose babivuze, ni uko uyu munsi uravye mu Burundi nta kintu na kimwe ubona cubahiriza amategeko. Kuba rero ibindi byose bitubahiriza amategeko nico naco yubahiriza, kubera ko hari dufise abategetsi uyu munsi bikunda cane. Ahantu hari amahera ntibaraba ngo ibwirizwa shingiro. Mbere wanashaka ndibaza ko abategetsi benshi b'u Burundi ibwirizwa shingiro bashobora kuba baheruka baritoza bagasubira kurisoma ngo barabe ingorane bishobora kuba rifise cyangwa ingaruka muri kazoza bishobora gukora cyangwa ishobora no kuzobateza nabo ubwabo. Saba murakoze. Urakoze cyane. Nzeyimana Charles. Charles muratwumva? Sinzi ko muba muri hafi. Mu buhinga bw'ivyo niwe barugururira. Okay. Amahoro. Charles, mikro yanyu yasuye kuga, ko sinzi ko ari mu buhinga bw'ivyuma bayugaye. Ego iruguruye. Ni kibazo ni intererano. Nashaka kuvuga ibibaza ko ari amateka ariko arisubiriza, kuko igihe abarundi bigeze gutora muri Kongo bari kumwe n'abaganda n'abanyarwanda kujya mu butu, hari ukuntu abarundi bagiye gutera CNDD-FDD iri muri Kongo. Ico gihe mugera gutera muri Kongo bibaza ko bagira baheze CNDD-FDD. Na Evariste Ndayishimiye no munsi nibaza ko bikora yibaza ko bagiye guheza iyo migi ibagwanya. Ibindi byose ko babikora n'amayeri yo guturika amazina nk'iyo byashanga bavuze aba basirikare amato dusubira batinya ko imiryango yabo yo kwicwa mu Burundi, kuko CNDD bakurikirana. Mugabo ngarutse kuri ibyo bintu by'uko CNDD igerageza kurungika abantu muri Kongo ikoresha amayeri menshi, ico gihe nta kintu kinini byafashije ngo CNDD kihera, kuko barihenda. Kuko mu nyuma naho babirukanye hatwara mu butu, abo ba CNDD hatwara Jean Bosco Ndayikengurukiye yaje gukorana na Joseph Kabila, barose ibikoresho byinshi gusa uko byari biri bwa mbere, kandi uburuhiro byaje gutuma buya n'ubundi bako butegetsi, kandi mugo bakibigira bibaza ko igihugu iza kuronka inyungu ngo amareta batwara ico gihe. N'ubu rero nibaza ko ari amateka ariko arisubiriza, kuko uko bariko barabikora bibaza ko bagiye kubara iyo miti. Mugabo kubwanje nk'uwagiye akurikirana rimwe na rimwe abantu bahura kuvuga ngo ikiza kidaguhitanye kiraguhitanitse, burya ibyo batinya nibyo bazobona, kuko ibyo bintu bariko barakora bishobora gutuma niyo mihari ikomera nk'uko nabo nyene bakomeye. Kandi igihe bariko bariruka by'ukuri hari abantu bahunze aho bari gushika ku birometero 800 muri Kongo. Umuntu ariko arabira bakijya gihe yibaza ko CNDD bayimaze, mugabo nta na kimwe byahinduye. N'ubu rero n'abantu ko barapfira ubusa. Akabazo bashaka kubaza rero, mu makuru avugwa kenshi avuga ko Bosco Ndayikengurukiye yo bareze amafaranga yahawe na Kabila mu kumukura muri CNDD-FDD. Bobo yavuze ko hari amahera Ndayishimiye yo yarahawe na leta ya Kongo. Yibaza ko ibyo bintu bishobora kuzogira ingaruka ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Akabazo bagira kabiri nako nashaka kubaza bavuga imvira bagiye mu butegetsi kenshi havuga ibintu byinshi. Iyo muri urwo rubuga rwa CNDD ko baravuga mu bintu by'amoko cyane, nk'umunyepolitike hoba hari ubwoko regional ko umuntu agenda gutera muri Kongo avuga ngo kurwanya abantu bibaza ngo ntibasanga ubwoko. Nibyo ntaratahura ko hari abarundi n'abanyarwanda n'abakongomani, none hoba hari ubwoko regional kuvuga ngo hari abatusi b'abakongomani hari abahutu b'abakongomani. Muri politiki ibyo bintu bya bihari ari uko bajya abasirikare barungikwamo, ko tubona harimo abasirikare bavuga ngo n'abatutsi kandi bakavuga ngo M23, kuko muri izo mbuga ariko babivuga bavuga ngo bagiye kurondera abo bandi. Mugabo biravye neza ugasanga abagiye kugwanya abo bandi abarundi baravanze kubera izo dacaka niko kimeze. Ibyo bintu n'uruduri rwa CNDD-FDD ni biki? Murakoze cyane. Bonfils. Sinzi ko banyugururiye mikro. Yego bayuguruye. Sawa. Ubwa mbere tubanze duhoze imiryango yabuze ababo muri izo ntambara ku mpande zose, abo tuzi nabo tutazi. Ubwa kabiri ni intererano ngomba gutanga, intererano zijanye n'ingene ibintu vya Kongo vyagiye biraba, duhereye kuri base ya Kamina muri kahise
igihe inteko za ONU zaza mu myaka 60 muri secession Katanga. Ikibazo ca Kongo ntikirigera gitora inyishu ngo nukubera intambara kuva intambara zose zimaze kuba. Hanyuma tusimbize tuze kuri kahise ka vuba igihe cabakabira na bamobutu n'izindi. Izo ntambara hanini zari zifatiye ku bintu vy'amoko. N'uyu munsi nico kimwe. Jewe ndiko ndaraba ahubwo nosaba abasirikare b'u Burundi gukoresha bwa bwenge bita théorie de la baïonnette intelligente. Abazi ivy'amategeko n'ivya gisirikare barabizi ko umuntu ashobora guhakana amategeko atumva kandi adatahura. Bareke kugenda kugwa muri izo ntambara. Uyu munsi mu ntara ya Kivu yo mu buraruko hariyo abasirikare hafi 4,000, 3,200 bari mu rwego rwa tafoke ngo bariko bagwanya M23 n'abandi bashika nako barenga 800 bitwa ngo ni EAC ariko bari kumwe baravanze n'umusururu. Hama ku musirikare bavuze canka abasirikare bagenda babesha imyidondoro. Ubwa mbere bavyita ngo nibanga rya gisirikare, niko abasirikare bavyumva, niko banavyigishijwe ko batovuga amazina yabo canke bakagenda banyegeza. Hanyuma Carangabo yavuze amazina yamubesheye gatoyi antunge, yavuze ngo yoba yitwa ndi ku Masabo, sinzi amazina acavuga ngo promotion ya 41 ya sivyo. Ufatiye kuri matrikire avuga 26 n'amajana ngahe binjiye 95 mu rwego rw'abasirikare bato bato bogira kuri iyo pete ya caporal chef nabinje 95. Ariko ujya musirikare abamuzi bavuga ko ari uwo muri promotion ya 40, ntiyitwa promotion, yitwa session ya 40 y'abasuza ofisi bisongereza vy'intwazangabo. Ahanini yakoreye cyane mu ikambi ya 22 y'amablende igitega. Yari mu batwara ziya modokara, akabavuka muri commune Ndaba y'intara Mwaro. Naho bageza ndacagaguye mu ntunge gatoye ni hame kibazo ngomba kubaza. Bamvuga inyumvira igihe abasirikare kuri buye baje kugwanya CNDD-FDD iri muri Kongo iharugwa mbere nk'umuhari w'iterabwoba, mbere bawita mouvement terroriste tribal génocidaire, kandi no mu masezerano ya Rusaka yo guhagarika intambara muri Kongo iyo mu mwaka wa 1998 nivyo nibaza baravyanditse ko CNDD-FDD iri mu migwi y'iterabwoba ihungabanya umutekano muri Kongo. Mugabo bacasaba ko mu Burundi ko batanga ibiganiro babandanya baganira, ariko banka gusinya ko umuhari w'iterabwoba ngo bawutuze burundu. Uyu munsi rero gumye werekana ko ari umuhari w'iterabwoba utwara igihugu uri kuhungabanya n'ibindi bihugu. Hakenewe iki kugira batuze uwo muhari w'iterabwoba nawo ni izi ko ari umuhari w'iterabwoba ari mu materibaro terroriste génocidaire bawutuze no mu gihugu uve no ku butegetsi. Murakoze. Urakoze cyane. Reka sabe Daniel nako nakuze batwihanganire gato nk'umwanya abatumire babanze batwishure campeza ndabahe ijambo umukanya dore kuri bamvuga inyumvira hari utubazo dutatu wabajijwe. Frederic bamvuga inyumvira muratwumva? Ndabumva. Jambo ni gwawe. Murakoze. Bwa mbere hariho akabazo nabajijwe, ngaruke kubanza ibi byerekeye ibi by'ukwije myidondoro. Hari wavuze neza ati na kamere k'abasirikari yo bafashwe ko baburiza kwinyegeza. Abarundi nabo uyu munsi baburiza kwinyegeza kubera ko bomenyekana ko bavaho imiryango yabo ishobora kugira n'ibibazo. Urumva hari imvo nyinshi zituma banyegeza ayo mazina. Cya kabiri nuko namba ayo mazina atariyo, leta y'u Burundi nivuga ko atariyo, kuko se wowe bivuga kandi bafashwa. Abemeza ko atari byo ni leta y'u Burundi yovuga ati ntitubazi, nibavuge bati ko batabazi. Ariko ico nabonye n'abarundi kuko bavuga ikirundi neza, ntibavuga ikinyarwanda canke bavuga ikirundi kitari canke cahe, bavuga ikirundi neza. Narumvise ko ari abarundi jewe, maze kumva ko ari abarundi kubera ingene bavuga. Hanyuma uvuga ati sibo, ni leta y'u Burundi yoduhinyuza iti sibo, ni yahinyuze ivuga iti sibo. Hanyuma icyari cyo nuko bo bavuga bati leta y'u Burundi niganire nabo bantu badufashe
kugira ngo tuve muri aka kaga tujya mu miryango yacu. Mbega leta y'u Burundi irabikora canke ntibikora? Ico cyabikoze ca mbere bambajije. Ikindi nuko bambaje bati mbe Nzeyimana Shara avuga ati none ibintu ko harimo ivy'amoko iwamo mu bintu bya hariho ubwoko regionale gutyo. Urumva uyu munsi izi ntwaro zacu hariho baracakamisha ivy'amoko, bavuga bati reka baba bareti bagiye kugwanya abanyarwanda. Sinamenye ko bagiye kugwanya abanyarwanda bahungiyeyo, sinamenye ko bagiye kugwanya abanyarwanda b'abanyarwanda butegetsi bwo mu Rwanda, nibyo ntamenye. Mugabe iki hari ico numvirije abantu b'abanyekongo ibyo babatumye baja gukora, babariye bati genda mwica abatutsi, murya inka zabo, muturira amazu yabo. Ibyo nivyo numvise byavuzwe, ariko ntibyavuzwe n'abarundi, ibyo byavuzwe n'abanyekongo. Urumva ari abanyekongo nabo baba ariko barakorana nabo barundi, baronse imyambaro y'abarundi, hanyuma bakaronka n'inkoho, baronse imyambaro ya Kongo, bakaronka n'imyambaro ya Kongo. Urumva baca basangira ubutumwa aho bagiye kugwanira. Niyo racaba ikibazo, ubwo bwoko bagenda kugwanira ni gute ko mbona uyu major yapfuye ko ari umututsi, harimo n'abandi batutsi bagendayo. None bashaka iki? Ikibazo jewe mfise, bashaka kugwanira amoko, no kugwanira agateka k'igihugu, no kugwanira amahera by'ukuri bagwanira. Gaje sindategera ikibazo mfise ni simbona igituma bajayo, kandi ntawo tubade gituma bajayo. Jewe si Bob Rugurika kimenya, si jewe nza ko kimenya. Yabaza kukimenya babwiza ko ari mu butegetsi. Hari akwiye kuza umuntu mu butegetsi aza muri iki kiganiro akatubwira ati mwebwe muja kugwana by'ukuri mushaka iki, inyungu z'igihugu ziri hehe? Niyo ari titre y'iki kiganiro, inyungu z'igihugu ziri hehe? Ntazo mu by'ukuri ntazombona, uretse abapfirayo, uretse abafatwa mpiri, uretse abakomerekerayo, jewe nta bindi by'igihugu ndumva bihari. None turafitanye ingorane na Kongo? Sindavyibaza. Tutafitanye ingorane na Kongo, hari iyo miharigwana boshobora kwituza biciye muri iyo cadre ya EAC bari bashizeho. Ni kuki barondera kurunyika bandi kandi bari bashizeho umurwi ubizi neza ubu abahinga bogena kuri ico gikorwa. Aho hari undi ambari ati muri mwebwe 9 n'icenda n'umunani mwararungitse abasuda muri RDC kugira ngo bagwane hariya n'abarundi ntibinjire, bagwane mu RCNDD atari ko mu RCNDD wari yerekanye ko hari umuvuma terroriste genocidaire. Ati warukwiye gutuzwa. Jewe ikibazo canje sinaho kiri mu vy'ukuri. 9 abanyarwanda abagande barinjiye muri Kongo, barakenera imfashanyo y'abarundi. Hari kuri Buyoya General Tegera cyambere cy'umukuru w'igihugu. Mu vy'ukuri ibyo ntavyo bakubariye, ntavyo bambariye. Numva ngo bagiyeyo kandi barigeze kubimbaza muri BBC, nagira nti by'ukuri niyo bari. Hanyuma mu nsiguro leta yatanga ngo twagiye ngo gukinga ngo ntibatwinjirane, ngo mugo ko dashobora kuguma ku mazi ngo twinjiye muri Kongo. Niyo nsiguro yatanzwe, ariko ikibazo saho kiri ni ingene iki kibazo kiriya kiye cari kihari uyu mwaka wa 2012, mwaka wa 2012 cari kihari, umwaka wa 2023 kigarutse. Kandi hari hasanzwe abantu bo muri ONU barimwo baragwana muri kajya karere, hari hasanzwe brigade onusienne yari yajika tuza abo bantu. Uyu munsi byagarutse, ni kuki bigorana ko iki kibazo gitora umuti? Jewe nibaza ko burya mu kibazo nyamukuru ni kuki Kongo ifise ibibazo by'umutekano, ni kubera iki abarundi isi kaziga ico kibazo, hama abarundi nabo bakazokora iki, bazofasha iki kugira ngo habe amahoro muri Kongo. Mugabo ntibive ku barundi cyangwa ku nyungu z'abategetsi b'abarundi ngo bagende muri Kongo kubera inyungu zabo, bagendeye kubera ko hizwe neza
mw'isi igituma Kongo yamana ingorane ku myaka 60. Bobo Rugurika nawe ufata akanya gato wishure ibibazo ubujijije tubandanye. Nkundira mbanze ngira akantu gato imvuze kuri amajambo bamvuye imvereje kuvuga kuko nivyo ni kibazo gikomeye ku abantu tugomba twimvira mbega nibiki biko birabera muri Kongo. Nagomba mu mpfunyapfunyo gato cyane gose nibutsa abantu yuko iki kibazo effectivement kiko kiraba uno munsi hariko abwivya M23 nibabanze batahure yuko hariho amasezerano yahonyanzwe ahonyanzwe nande bavuga abatari bake bavuga ko ari leta ya Kongo. No kuvuga abantu benshi ntibazi ko umuhari M23 warigeze kugwana urafata ibigwanisho kuko ugizwemwo n'abanyekongo bamwe bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ivyonye ntiturinda kubigaruka ko murabizi kahise ingene hariho igice kinini hajya muri Kongo kirimo abantu bavuga ikinyarwanda mbere hariho n'abavuga n'ikirundi ivyo murabizi. Alors barasinyanye amasezerano na leta ya Kongo. Ayo masezerano rero niyo tigeze aja mu ngiro. Nico gituma rero ikibazo ca M23 cagarutse mu 2020. Ni ibintu vy'urukurikirane mwarumvise amasezerano yasinyiwe i Rwanda muri Angola yasinyiwe muri Kenya ejo bundi. Ayo yose niyo bariko baravuga ko atari karubahirizwa na leta ya Kongo. Nico gituma rero haciye hashingwa ibihugu vya EAC ko bija gufasha mwiyubahirizwa ry'ayo masezerano no kugira intambara ntizisubire gusutama. Ivyo rero nivyo nashaka kwibutsa abantu, nivyo Ndayishimiye ariko arahonyanga, nivyo ariko araparanganya, kuko Ndayishimiye nk'umukuru w'umuryango wa EAC, nk'umuntu asanzwe afite ingabo zagiye muri urwo runani rwa EAC, yaciye aca iruhande arungika izindi ngabo zija gukora amafuti. Ego unkundira ico kibazo nico cyo tugaruka ko inyuma y'ibibazo reka nishure très rapidement. Bon kumbure si nza kwishura ico no kwita mu gutanga des réponses très précises ku bibazo nabajije. Alors hariho wabajije mwavuze umuntu wo kuri Facebook yanditse avuga ati mbega agahembo gatangwa kuri abasirikare nakangana gute. Nagenda babwira abasirikare b'u Burundi ndagenda babwiza ukuri. Sinzi ko ari bo bisuzuguje ariko barasuzuguwe bitagira uko bingana. Jewe ndazi ko abanyagihugu b'abarundi basuzuguwe, barishwe kuva kera, baranyuruzwa, barahohoterwa, baranyagwa ivyabo, ariko uno musi amabi ariko arakorerwa abasirikare b'u Burundi. Je sindaguhenda, sinzi ko noba nkibita abasirikare, ariko reka tubita abasirikare kuko nubundi n'ugwego. Ariko nukuri uno musi birateye isoni. Reka ndabakarorero. Mwarabonye nibaza ko ari Pacifique, Pacifique Ninaze arongoye Fokode ku mbuga ziwe arakunda kuzaratanga nawe rimwe amakuru. Hariho amakuru ubona ko yaronse kandi ubona ko harimo kuri kwinshi. Yaranditse ibintu vy'ingene agahembo kabo basoda kari gategekanijwe. Bakavuga yuko nk'umusirikare umwe w'umurundi yategerezwa guhembwa bambe arihigwa ibihumbi 5 by'amadolari iyo arungitswe muri Kongo. Uno munsi dufiseyo abasirikare ibihumbi 4 bonfisi yabivuze. Nukuvuga yuko ni miliyoni nivyo bindi navuga nama miliyoni 50 y'amadolari Ndayishimiye bahawe. Mugayo ayo mahera hari mu kigega ca leta. Ari hehe? Nukuvuga ko ari mu mifuko y'Ndayishimiye n'abandi bantu kumbure bataje. Reka rero mvuge baravuga ivyuko umusirikare Kongo yemera kumuhemba amadolari 200 ukwezi. Kumbure wo rero n'umusirikare muto. Mugabo nagenda babwire ugiye kuvunja no munsi amadolari 200 kwezi mu Burundi ni ibihumbi bishika 800 hafi miliyoni y'amarundi. Mugabo nagenda babwire yuko umusirikare muto w'umurundi arungitse muri Kongo ngo yandikiwe amahera ibihumbi 2 by'amarundi. No kuvuga ibihumbi 60 ku kwezi bamwongera kuri wa mushara wiwe. Umusuzi officier bamwandikira nyimba ari ibihumbi 3. No kuvuga ko hacahembwa ibihumbi 90. Numva nagashiruka bute kamwongereye ku madolari ku mahera y'umuriyoni urenga yategezwa kuronka. Umu officier bavuze ko ari ibihumbi 150. Mwumvirize iryo bara. Ariko rero nagenda babwira ivyo vyose mwarumvise amakuru twavugije ejo bundi muri RP. Mwibaza aho abasirikare bari muri Kongo bicwa na kigoyi bariko bicwa n'inzara bagatelefona RP bati nimudufashe nimutuvugire turahonye turapfuye turapfiriye ku rubuga. Mwarumvise ingene bavuga bati
ravitaillement ntituronka. Ravitaillement no kuvuga ibifungurwa bategerezwa kuronswa kuri tere, ivyo byose biranyuruzwa n'iyi leta CNDD ngo bakabagaburira ibitumbura. Muribaza igitumbura muri atarico gushira umusirikare arara rubunda amara iminsi 2 atariye, mukamuha igitumbura ngo agabure na mpenzi. Bon, akorero niko gahemura agomba kubwira uwishuye. Bon, Gihuri yavuze ivy'umusirikare yabeshe mwidondoro wiwe, nibaza ko benshi bagico ivuga ko sinosubira kubitebako, kumbure n'uburenganzira bwiwe ufatiwe ku rubuga utazi ivyo urimwo. Nibaza ko ariko avuga ati jereka nkingira umuryango wanje, arashobora kubesha. Je vraiment ico ntaco no bitebako, ariko hari ababivuze. Alors Charles Nzeyimana yavuze n'ivyo ati bibaza yuko bagiye guhonya imigwi iri hariya yafashe ibigwanisho, ati ntavyo bazoshobora, ahubwo bazovayo iyo migwi yakomeye, birashoboka. Alors hariho umuntu yabajije, nibaza ko sinzi ko ari Bonfils, no ni Charles Nzeyimana nyene yaciye abaza ati biravugwa amahera atangwa nk'ubu nkayo yahawe Ndayishimiye, ati mwibaza ko hari ingaruka zishobora kumubako kuri ayo mafaranga yahawe n'igihugu ca Kongo, mugabo atinjira mu gisirikare bame mu kigega ca leta, kandi n'abasirikare batariko barayahabwa. Je novuga nti mu bisanzwe yaba igihugu c'u Burundi gifite inzego, yaba hari urwego rw'ubutungane, urwego rw'inama nshingamateka, nkenguza amateka, Ndayishimiye abamaze gufatwa akaboko. Mugabo kubera ko igihugu c'u Burundi kitakibaho, urumva haridegemvya. Ni nka bimwe rega wumva ngo le lion roi de la forêt. Donc uno munsi Ndayishimiye ni nk'intare mw'ishamba, ni nk'intare mw'ishamba. Igihugu c'u Burundi ni nk'ishamba, Ndayishimiye ari intare. Rero nibaza ko ico kibazo wakibajije aratumvise. Alors nashaka kumbure kuvuga kandi kantu igisoda, nagenda babwire yuko amakuru mfise kumbure nshobora kubeshuzwa n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare, le lieutenant general P.Ndayishimiye. Nagenda babwire ko mfise amakuru yuko ibi bintu vy'ingabo ziriko zirungikwa muri Kongo ntabwo agishwe inama na gato, ntazi y'intonde ziriko zirakorerwa, nta ngingo nimwe afata. Mwarabibonye noneho n'imbere yaho gato ejo bundi umushikiranganje wo kwivuna abansa w'umusivile murazi ko yahora mu buhari wibura amatari w'intara ya Kirundo, yarabaye mu mbonera kure. Uno munsi ni warongoye ubushikiranganje kwivuna abansa. Ejo bundi mwarabonye ko yasinye kugwandiko mu kibanza c'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare. Ivyo rero vyerekana yuko kumbure P.Ndayishimiye Lieutenant General atakimaze mu gisirikare. Ivyo vyose rero ni ibintu biza bikwereka ingene ivyo bintu bikomeye, ingene igisirikare cyacu kiriko kirapfa, carahonye, carapfuye. Sinzi uno munsi ingene no gufata. Bambabarire vraiment n'abantu nubaha, je ndubaha inzego, ariko iyo igisirikare cyacu kiriko kirafatwa gutya ntitwoba tukicita igisirikare. Iyo ingingo zifatirwa mu gifuri, umukuru w'ibiro vya gisirikare ntabazwe, ntagishwe inama ku bintu biriko birakorwa ku gisirikare cyacu, nk'uko nukuvuga yuko nikicitwa igisirikare. Ego abasavye ijambo mwihangane gato mbaze utubazo tubiri tundi mutwo nateguye ce ndabaha akanya namwe. Naho hari abasirikare b'u Burundi bafashwe no muhari M23, bamwe muri bo bakanerekanwa. Igisirikare c'u Burundi mu itangazo ryo kuwa 9 za kuno kwezi kwa Munyonyo ntitemera ko abasirikare b'u Burundi bagwanye n'umuhari M23. Colonel Floribert Biyereke, umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi, yamenyesheje ahubwo ko uwo muhari M23 umaze iminsi usotora inteko z'u Burundi kandi ko batazobandanya bavyihanganira. Iryo tangazo mu muhari M23 bafata ko leta y'u Burundi isa niyamenyesheje icese ko igiye guhangana nabo. Ubuhinga bw'ivyuma badushizemo amasanamu ya Major Uwiringoma. Il y a les renforts du gouvernement burundais. Ils ont affrété 5 avions. Leta y'u Burundi yararungitse